No tangura none kuno kimnyora amazi. Nawe ntovuga. Novuge. Vuga nawe. Umviriza ntabwo mwaje ngakugira ngo ati muterana amajambo mugabo mwaje ngakugira ngo ati ndabatunganirize. Reka duhere kuri wowe umutwe kuko wowe wori umutwe w'urugo mbwira ingorane mufitaniye n'umugore wawe. Umviriza pastor ndakubwira ari ingorane vise ndimu kwiyahura. Yesu urano umugore ubona. Arandiriye ku gitanda. Pastor umviriza yo ndamubwiye ima urumva ahinduka imbundubundo y'igitoke ntazi gutanga keya ndamubwiye banagira uko nagira uko ndambwiye duhindure poster nagira pastor narengewe rabicofa Mwizina ryuwanesheje ku musaraba umugore wawe maranye imyaka ingahe mu bana? Imyaka 6. Iyo ngeso itanguye ryari? Pastor nukuruka Imana ndabibonye nyuma y'ukweze no kunyonga na nyonga. Aha Imana ishimwe cyane aho sinorinda nkubita n'ingoma ngo ndiko ndabaza mwe muyera. Aho nciye mbona yuko nimba wamaze kubona gasorowa yuko umugore wawe yuko atazi kunyonga aho biboneka yuko warasohose hanze uja kubona ibagore barakunyongera maze utugaruka rero ucubona umugore wawe nawe nakunyongera niyo mpamvu aho sinorinda ninjira no mu mwemwe ngo ndiko ndakubita ingoma hama umugore nawe ufite ingorane nyabaki. Ariko pastor undaba nta kintu na kimwe kize no afise ku mubiri wanje. Wowe Umugabo atazi kumbwira ko mfise amaso meza, umugabo atazombwira ko mfise visage nziza, umugabo atazi kumbwira ko mfise agataye keza, umugabo atazi kumbwira ko mfise ibisusu n'umugabo wahe. Aho sinorinda kandi nkubita ingoma aho nciye mbona problem ufise. Urumva ubu wewe madame umbwiza ukuri ntumbeshe bisigura yuko usigaye ufise undi muntu asigaye akubwira ko ufise ibisusu vyiza nyindu yo muntu urakubwira ayo majambo. Agusa pastor hari umuntu yanyandikiye message ambwira ko nsa nabikira Yesu umaze kumva umugore atangiye kuzana vurugo mu ngo yiwe agatangura kwiraba mu maso abo bahungu barakubesha Yesu kugira ngo ufise ibisusu vyiza. Umviriza rero mugabo wowe araciye mu mugore wawe n'umugore wawe nawe wenyene yaraguciyemo Yesu ko murumva rero ga mugabo urategura inkoko y'isake kandi isake nini Yesu uturondera n'umuceri wawe undi muceri w'umutanzania n'ibiharage vya jaune mushiremo amakoto n'amaoki munegurire cyenda ndabagirire deliverance mu ngo yanyu kugira ngo akimuronga amahoro. Uyu mugabo asubire kandi kukubona kuri umugore we kuri mwiza Yesu umugore asubire kandi kubona umugabo we ko ari mwiza kuko mufite ibyaha byinshi cyane. None pastor mbaga duteke inkoko ibyo byose ataso sinamugisha niba bahende burya n'Imana irakunda inyama na kera. None pastor abantu bose ugenda gusengira baguteguriye inkoko bro. Ibyaha byanyu mu mumfize ibyaha byinshi ntegerezwa kugira deliverance nkasenga nk'abazimana nkayamagara mejeje gukora ako kazi nkacanja rero ya nkoko kandi rero kizira gukuramo kakaboro Yesu pastor agasinda baboye akonyene mwewe yarara kwinjiye murakavuze nagira ngo jenye n'urugo nije nzokajya icyo gihe ntuzoburiye uri mwene rugo Yesu. Umiriza rero ndakubwira wewe ugenda urondera iyo sake canke ndondera amagi none naba mu nkoko. Navuze kandi yapana gaswi gato inkoko isake nzima kugira umukozi w'Imana nabwo nzoba ndijenyene n'abamarayika tuzozana na duheke nyane murakoze rero mugende. Pastor jengiye kurondera iyo nkoko ninayironka tuzogutumako. Yama Yesu asigarane nawe. Yego amena abagirire neza ivyo vyaha vyanyu mukizwe Imana ibaye amahera muguri inkoko mekenye kandi zoza n'umugore wanje sizoza ndijenyene we mama dive kuwa kangahe tuzoja kugisakesha amajambo Yesu.